Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Inyungu ya mbere nuko abantu bose bakira Kristo bakamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Hanyuma mu byo turiteze umusaruro, ishengero ryiyongera ku byari hasanzwe. Hanyuma ubutumwa bwiza tukaronka ababudufasha muri iki gihe dusanzwe turimo muri risarura z'inyigisho no mu gikorane. Dusanzwe twigisha ubutumwa bwiza bw'abantu bose ko bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, hanyuma bakamwakira mu muhemu no mu kuri. N'ubu kandi ubutumwa bwiza bwaje ni bwa bundi buvuga ko abantu bose nibihana bakezwa ko baba mu kuba batunganiye Imana bagaca batunganiza n'igihugu cyabo. Imana ishimwe cyane. Inyuma yo gutunganira Imana mu gihugu cy'u Burundi mwiteze iki? Twiteze amahoro ari ku mwuzuzo n'umusesekara nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri ya gitabo cy'ibyakozwe n'umwa 3 n'umurongo wa 19 kuva mbere ku murongo wa 17 gushaka ku 19, maze abantu nibamara kwihana bakagira intumbero yo kwakira Kristo baronka amahoro ari ku musesekara, ibihe by'impemburo bigaca bironka ko bidushikako kwishengero no mu gihugu. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.